ariko ibihimbano byanyu biva hehe? Biva kuri YouTube cyangwa biva kuri mwemu? Nama niyumvira umunsi YouTube yamara umwaka idakoze, hari amashengero yo kugara, hari abantu ingabire zabo zoba zihagaze umunsi bambonye bohagarika akazi, hari amakorale yofudika, biroroshe. Nahoraganza kupumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirisha abandi batamba. Babandi bakora mu gikoni hariya bitwa bamizisye, ngo twebwe nta na kimwe ngo tuza kuza ngo duca dukubitako. Imana bababarire cyane rwose. Ngo tuza ngo turazizi, ereka barazizi nyene, none ko atagishasha kirimwo. Ni yayindi yambonyi yayiteguye n'igihe yari mu gitanda yagumye afyondagura agira nkuku, isa yose muza gukubita arabizi ko atagishasha mufise. Munkundire isome mu izina rya Yesu. Nuko rero abo nkunda, nkuko mwamye mugamburuka mubariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiyo gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu, kabaha gukunda no gukora ibiyihimbana. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe. Muba abana b'Imana batagira agasembwa. Hagati yabo iki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose, banduye mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mu isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntaruhijwe n'ubusa, ariko asangwa nkwiye gusukwa nk'ishikanwa ry'ibinyobwa ku kimazi c'ukwizera kwanyu n'igikorwa cako. Nezeranwa namwe mwese, namwe mube ariko munezeranwe nanje. Amen. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye. Tugushimiye kubw'indirimbo zose zaririmbiwe muri iki kibanza, kandi nugushimiye no kubw'aya majambo tugomba kumva. Turagusabye imitima yacu yumve, kandi hejeje kumva ikore, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Haleluya. Ngomba kuganira namwe amajambo y'Imana, kandi muri aya majambo y'Imana murazi ko dufise teme ivuga ngo umuririmbyi itara ryakira amahanga. Amen. Amen. Muri aya majambo duhejeje gusoma, mu by'ukuri ni intumwa y'Imana Paulo yari yandikiye ab'Ifilipi, ariko kandi uravye igihe yandika, Paulo yarari mu ibohero, iki gihe yari mu mvuto, ariko kandi ni muri aya majambo nyene arushiriza kugaragaza by'ukuri ko yizigira ko igikorwa yakoze atari icubusa muri Kristo, kuko yagumye agaruka ku ijambo umunezero, aho yaburira abantu yabwiye ubutumwa bwiza ngo imibabaro ntibarengere, kugira ngo batakaze ico bakiriye muri Kristo Yesu. Aha muri aya majambo ku murongo wa 15 n'umurongo wa 14 n'uwa 15 niyo turi buhagarare ko cyane, kugira ngo ntituje kure ya yateme umuririmbyi itara ryakira amahanga. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe.
muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose banduye mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mu isi. Haleluya. None umuririmbyi nyakuri yoba ameze gute? Nubuhe buzima umuririmbyi nyakuri akwiye kugira mu kubaho kwiwe kwa misi yose? Aha muri aya majambo nagomba kubanza kubibutsa yuko ibi bihe Pawulo avuga muri iki gihe ciwe n'uyu munsi turafise ibihe bigoramanze. Mbega abaririmbyi n'ibihe bintu bahura navyo nk'ingorane, izo ngorane zikababera umusaraba utuma badashobora gukora ico gikorwa neza. Reka tubanze tugaruke turabe ikibanza c'umuririmbyi mu mashengero y'uyu munsi. Jewe abaririmbyi nibo bama bantanga kuvuga, ndi umurongozi mugabo abaririmbyi nibo bama bantanga kuvuga, nibo bantanga gutanga ibimazi, nanje nkaza gutanga ibimazi nyuma yabo. Hanyuma abaririmbyi mbega baririmba bameze gute? Mw'ishengero ry'Imana twebwe tuvuga tuti abaririmbyi ni igikorwa bakora cyo gutazira Imana, kuko kuva mu ntango gushitsa ku iherezo ry'isi Imana tuzokwama tuyitazira. None ko aribo bafata ni ya mbere mu guhimbaza Imana, hanyuma twagera hanze bamubaza agaca avuga ngo je ndi umuririmbyi gusa, ngo mugabo je sindi umupastori. Ibi bintu namangera igihe bikancanga, sinzi namwe ko byama bibashikira. Ahubwo umuririmbyi muri iyi teme turiko turagaruka tuvuga tuti umuririmbyi ni itara, nk'uko na pastor ari itara, nk'uko n'uwundi wese ari itara. Ariko kugira ngo ubitara nuko utanga umuco, hanyuma nimba umaze gutanga umuco nuko uwo muco uba ufise aho uva. Kandi ntushobora gufata itara ngo uhite uryubika ku igisimbo urinyegeza ahantu. Kristo yavuze ngo iyo muri itara, ngo mwebwe muri itara mumurikira amahanga, ngo ariko kandi si n'amahanga gusa, ngo n'imibiri yanyu yose. Ariko aratanga akarorero k'ijisho, ahavuga ngo ijisho niryo ribonera umubiri wose. Ariko kandi acagaruka ngo ingingo zose, nimba ngo mu mubiri hari y'umuco, ngo ingingo zose zikwiye kuba zirimwo umuco. Haleluya. Haleluya. Ubwa mbere na mbere mu ngingo zo guhimbaza Imana, ingingo ya mbere nuko umuntu ahimbaza Imana akwiye kuba yaramenye Imana ahimbaza iyo ariyo. Kumenya Imana uhimbaza iyo ariyo bica bigutera no kumenya ibyo ukora n'ibyo uvuga igihe uhimbaza. Hanyuma kubera iki duhimbaza Imana? Nuko tuzi neza ko Imana ubwa mbere yaturemye kugira ngo tuyihimbaze. Ariko si nibyo gusa, iyo turiko turahimbaza hari imitima tuba turondera kugira ngo ikire. None iyo mitima ikizwa n'iki? Ikizwa nuko mwagize selection nziza, ikizwa nuko mwakoze ibintu bizimvye? Oya, iyo mitima iza gukira kubera ko haba hariho icakiriwe, hanyuma ico cakiriwe kivuye ku isoko nkuru ariyo Kristo Yesu, kikaza kikaca muri twebwe, hanyuma kikaca gishikira abandi bantu, maze abo bandi bantu bakabona gukira. Ngicyo kibanza umuririmbyi arimwo. Umuririmbyi ari mu kibanza yakira ibivuye ku Mana, hanyuma bikarema ijambo muri we canke bikarema ubushobozi muri we, hanyuma byaheza kurema ubwo bushobozi bugaca bugenda ku bandi bantu, abo bandi bantu babwakira bagakira bagahinduka. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Ibi bintu ndiko ndavuga ntabwo mubikunda ndabizi. Uyu munsi hagaze igihe sinzi basereka ndabaha akarorero gatoya.
ntimurumva yuko abantu babiri bashobora kuririmba indirimbo imwe mugaca muvuga mwama muca muvuga ngo ijya ndirimbo irimwo amavuta, sibyo? Mugabo indirimbo nishobora kubamwo amavuta, ntibikunda. Amavuta ari muri ujya muntu ariko araririmba iyo ndirimbo. Igihe ugomba kuririmba rero ukaririmba utari muri connection n'ijuru, kugira ngo utange ibivuye hariya bimanuka byinjira mu bandi bantu, uraririmba mugabo ukumva nawe ubwawe yuko bitariko birare mu buzima muri wewe. Ivyo rero byama bituma igihe turirimba, niyo mpamvu uzobona ushobora kuririmba mugabo ugatahana ya magorwa abumvise ibyo waririmbye nabone urumva baba yafise. Kujya muvuga muti umuvuga butumwa akwiye kurangwa nibi ntakwiye kwipfa yanga muri ibi, ntakwiye gutuma, ntidukwiye kumusanga hariya, ntidukwiye kumusanga hariya. Erega niko bimeze no kubaririmbyi. None nimba wumva neza yuko wowe wobabazwa no gusanga jewe nateguye igitaramo ku mutwenzi bikakubabaza wewe, ngoya ngo wowe uri pastori, ego ndi pastori, wowe bikakubabaza kumva ko jewe nateguye igiteguro ku mutwenzi, igiteramo twaraye mu giteramo, sibyo? Nimba bikubabaza yuko twohura nambaye ibirato binyuranye kubera namerewe kwa kundi, mugabo ugacuvuga ngo jewe ngo kubera yuko ntari umurongozi ngo naho no bimera nta na kimwe, ntituriko turahuza kuko twese turiko turakorera Imana, kandi iyo Mana igomba ko dukura kuri yo tugaburira amahanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Nagomba ndababwira ikintu gihambaye muri ibi bintu. Ubuzima tubaho muri Kristo Yesu burahambaye gusumbya ubutumwa tuvuga, burahambaye gusumbya indirimbo turirimba, burahambaye gusumbya amajwi turirimba, burahambaye gusumbya ibikoresho byose dukoresha. Nagomba ndababwire ko ivyo birahambaye gusumbya ibindi bintu byose. Nimba niteguye kubaho ubuzima bwa Kristo, nimpagarike gusigura. Nimba niteguriye kubaho ubuzima bwa Kristo, nimpagarike no kuririmba. Nimba niteguriye kubaho ubuzima bugaragaza Kristo, nimpagarike gukora bya bindi byose, kuko Imana inyiteze ko jewe mpinduka umuco w'abandi bantu. Haleluya. Muririmbyi aririmba neza ngo mpaka gushingira intahe, mpaka gushingira intahe ingene wankijije. None nimba ntarakira abandi no babwira gute kwakiza? Nime kumushi nimbanze nkize, ahubwo dukwiye kuri no ririmba ati mpagukira, hanyuma nanye nje shingira intahe abandi ngene wankijije. Haleluya. Yohana 14 ku murongo wa 27. Yohana 14 umurongo wa 27. Mumbabarire ndaza kunyarutsa, ndazi yuko murambirwa n'ingoga, reka ngerageze kunyarutsa umurongo wa 27. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, cyose ndayabagabira nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Haleluya. Muri aya majambo ahanini Kristo ariko aragaruka atwibutsa ko igihe twiyumvira gukora igikorwa ciwe dukwiye gutuza tukamenya neza yuko dufise amahoro, kandi ayo mahoro twayagabiwe na Kristo Yesu kugira ngo ntidutinye. Kimwe mu bituma abaririmbyi b'uyu munsi dutakaza intahe n'ubwoba. Imana idufashe cyane. Ubwoba buragisibije, bwagera mu gwaruka bigasika bitambaye. Ubwoba buri mu bituma dushobora kwikoma dusanga twataye intahe. Abaroma 12 ku murongo wa mbere. Abaroma 12 ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo
nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima byera bihimbara Imana. Imibiri yanyu ibe ibimazi bizima bihimbara Imana. Imana ishimwe. Aha rero nagomba ngo tugaruke bene data. Biroroshe yuko duca tuvuga ngo narahaye umutima wanje Yesu, narahaye umutima wanje Yesu, mugabo wagera hariya hanze umubiri ugacuguha abandi bantu cyangwa ukawuha ibindi bintu, vya bindi byose biwonona. Murabizi sindi ndakubidondagura, harimwo bwa busambanyi, harimwo bwa bushakanyi, harimwo bya bindi byose bibi vyonona imibiri yacu, maze tukaza kwikoma dusanga turiko turaba intahembi kandi duseruka kuri televiziyo. Imana idufashe cyane. Urazi kuba witwa umucuraranzi karuhariwe, mugabo ugasanga uri rutumwa ko mu kwemporota. Imana idufashe. Kubera ko mutizi bya ekonomi, iyo terume yo kwemporota ngira nayisomye mu bitabo. Mugabo jewe iconzi ico utaba utemporota ngutemporota urexporota. Imana idufashe cyane. Hariho kumbura nabo baba bikora mugabo batazi ivyari byo muri ayo materume twakoresheje. Nimba utamuzana haraho usanga wamugenda. Imana idufashe cyane. Hanyuma mugaca mwinjira ngo urumva ngo turiko turategura ngo indirimbo ngo turiko turayishira mwijwi. Muyishira mwijwi none byanze ko muyishira mwijwi kwibarabara canke mu rusengero canke ni mpaka urinde kumusanga muhira muyishire mwijwi. Imana idufashe cyane. Imana yo mwijuru irabazi kandi irababona na hamwe muri ya madushe yanyu no muri bya bitanda no muri za matera irababona. Imibiri yanyu ibi bimaze bizima, kubera ko ndiko ndarondera nguma ndondeza umunsi nzobona umutima ngaha. Imana idufashe. Nguma ndondeza umunsi nzokwitorera umutima nkasanga uri kuratamba ngaha. None uwo mutima kuwuzana mu mubiri, uwo mubiri ukaba ugiye kuwonona, n'uwo mutima nugumaneyo byose ugumaneyo. Imana idufashe cyane. Twumve ko dukwiye guhimbaza Imana n'imitima hamwe n'imibiri. Baririmbyi nagomba ndababwire ngo iyo mibiri sigwanyu nimba mwemeje kwihimbaza Imana, iyo mitima sigwanyu nimba mwemeje kwiye kwakira ibiva ku Mana mukabishikiriza babandi biciye mu mibiri. None imitima kwitavuga base buryo uwo yigitari cha base umutima wo gishobora nguma senga ndindiriye ngo nza ndabe umutima uri kuragicuraranga, umutima uvuza piano, umutima uri mu DJ, umutima wo mu DJ. Nguma senga Imana kandi niyangirira ubuntu kumbure nzobibona. Ariko nimba gukorera Imana, nimba kuyihimbaza bidusaba ko dukoresha ya maboko, dukoresha wa mubiri, ibyo bintu ukorera umubiri ubona biriko birahimbara Imana. Imibiri yanyu ibi bimaze bizima bihimbara Imana, bihimbara Imana. Ubwa mbere na mbere kumenya ico dukeneye igihe duhimbaza Imana biri mu bituma tugira inkomezi n'inyifato ibereye igihe tugomba guhimbaza Imana. Wibuke kugomba guhimbaza Imana. Nimba wewe uvuga uti wowe pastori, wowe uri umupastori, aho ugiye hose wamuzirikana ko uri umupastori, ubu nanjye nzoza mvuga ati nawe aho ugiye hose wamumenya ko uri umuridere, ntuhave wivanga ngo witware nk'abandi bantu bose. Haleluya, haleluya. Wamumenya ko uri umuridere nawe sha,
wamumenya ko uri umuririmbyi uhagarara ngaho imbere jewe ntarahahagarara. Ivyo bintu byo kumbwira ngo wowe uri pastori, oya nawe banza ubihagarike, kuko uri kurambwiranyo umenga wowe uri kuriyorohereza. Kubera iki wiyorohereza? Kandi jewe nkorera data, mbere twebwe abapastori mwijuru tuzoba twicaye badusereva, ubundi muri ko muratwigisha kuririmba, ariko abaririmbyi muzoba mwashuhije ibikorwa. Haleluya. None mwijuru nzosubira gusigura. Ntimuzoca munyandika muri korali. None muzonyandika gute? Mwe nimumva yuko mwijuru tuzosigara tuza mudushira muri bya bitabo none. Haguruka rero umenye uti jewe guhera uyu munsi ndi umuririmbyi kandi ndirimbira Imana. Umuririmbyi aririmbira Imana akwiye guca bugufi. Ndababwira igituma akwiye guca bugufi. Nuko ijambo ry'Imana mu gitabo cyanditswe mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 15 ku murongo wa 22 havuga ngo gutanga ibimazi kw'ibipfu kuruta iki. Reka ndahasome kugira ndahabasomere neza simpave ndahavuga kutariko. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 15 cya mbere cya Samuel igice cya 15 ku murongo wa 22 havuga ngo Samuel aramwishura ati mbega uhorahimbagwa n'amashikanwa aturirwa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye? Erega kumvira gusumba ibimazi no kugamburuka gusumba ibinure by'imfizi z'intama. Imana idufashe cyane. Nagomba ndababwire rero ko hari impwemu mbi igenda itera abantu bamaze kugira amajwi meza. Imana idufashe cyane. Muza muduga murondera kugera kwa rujya rugero mugabo mutangura kumenya ati uko twegereyo niho hari umutego ukaze. Jewe ndavyibuka tuciga mu mwaka w'9 ndazi neza harimo abatari bake bamaze kwiga amashuri 9 gaha. Tuciga mu mwaka w'9 nta muntu yikorako. Oya bavuga ngo ndi umudemi fonctionnaire. Hanyuma biraduka ugaca usanga ruciye rutangura gutaha ijoro kubera ko twaba twumva ko turiko turaba abantu bariko baraheza amashuri, kandi byari byo vrema. None uhejeje amashuri ko musitanteri yaca kwandikira ikete ngo uzoze kwigisha, hanyuma bagaca baguhemba 28,000 ugaca wumva ni sawa. Imana idufashe cyane. Hanyuma tugiye turaduka gahoro tugeza mu wa 13 ugaca wikoma exit kunaniye ugaca utangura kuba umutaxi vero. Hanyuma yama ho yatangura kuza mu kwaha agatangura agatera gabanuka. Sibyo? Mu nyuma tugeza muri kaminuza birahinduka. Tuza gusanga noneho atakintu tuzi. Weka imbere gatoya baca bakubwira bati none ereka byose nubusa. Umuyaga. Nubundi ugaca wunama. Ukubandanya wegera hejuru naho nabiza kugusaba kunama gose. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ikintu gihambaye kandi gikomeye giteye mbere n'ubwoba nukudakoresha ububasha bufise. Imana idufashe cyane. Kudakoresha ububasha kandi ubwo bubasha uzi neza ko bufise. Nimbara abantu ba mbere ngomba kubibabwira nk'umwongere, nimbara abantu ba mbere bagorana n'abantu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru bavuga ngo jewe umusigaye ndi umuririmbyi w'igitangaza. Abo bantu mw'ishengero baratugora. Abo bantu muri iyi mwebwe nyene murazi nyene mukora abarongozi banyu. Ngo jewe ndi umuridere ngo nshobora kuririmba neza, ngo mbere wanagomba ngo nzoca nigira ngo ishengero ngo ribanza risigare rigaragara. Ninde yaguhenze?
nagomba nababwira ikintu kimwe bene data, niwagerageza uzogerageza ubihebe kugira ngo urabe ubushobozi bwa Kristo kw'ishengero. Uzogerageza ubihebe niho uzoca ubona neza ico Kristo ari kw'ishengero. Nagomba ndakubwira, nimba wiyemeje kuzi guhimbaza Imana, uhimbaza Imana mugabo guma wibuka ati Kristo ari mwijuru ariko arandaba, bigutere guca bugufi. Haleluya, bigutere guca bugufi. Hanyuma nagomba kukubwira ngo uwo mutima wawe umenetse, uko umutima wawe umenetse wuguruka urondera Imana, nikubandanya guca bugufi, kuko cya kintu kikujana kwishira hejuru ntikiva kuri Kristo, kiva ku mugwanizi. Kuko Kristo igihe cyose uko ndamusanze agomba gufata ingingo ruhasha, acambwira ati Dieudonne, banza utekane gatoya, banza uruhuke gatoya, banza uruhuke kugira ngo nibuke nongere ndakwibutse, nongere ndakubwira urugendo tugendanye. Twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Igihe wiyumvira gukorera Kristo, igihe wiyumvira kuririmba nk'umuririmbyi, uzoza wibuka ko Kristo wewe ku musaraba ntiyaririmbye, ku musaraba ntiyaririmbye. Nticari igihe cyo kuririmba, cari igihe c'umubabaro, ariko yagiye muri uwo mubabaro kugira ngo ushobore kuduza ijwi uririmbe. None kubera iki uwaronse izina rirengeye ayandi mazina yose, wewe wacunguwe? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo erega hari ikintu kimwe twama twibagira, nuko ufise yibagira yuko ata kintu na kimwe afise atahawe. Imana idufashe cyane. Niwagomba kuduga hejuru mu ngabire yawe, ni byiza cyane gose, kandi murondere cyane gose kuba mu ngabire zanyu muzikoreremwo, ariko wame wibuka ati iyi ngabire ndiko ndagenderamwo si iyi wanje, niyo nagizene, niyo nahawe. Haleluya. Igihe rero uri kurakorera mu byo wahawe, uragenda ukamenya uti naho noduga gute, sindi proprietaire, jewe ndi locataire. Sibyo? Sindi proprietaire ariko ndi locataire. Hari ikindi kintu kibisha rero kigenda kigaragara, nuko bamwe twitiranya ingabire zo kuririmba n'agakiza. Iki kibazo cyo kwitiranya ingabire zo kuririmba n'agakiza gituma tubloka igikorwa cya Kristo mu buzima bwacu. Kuko igihe umaze kwibwira mu mutima ngo narashitse, ngo ndarenze, ucuvuga ngo aho noja kuririmba hose bonyumviriza. Ariko nagomba ndakubwire mwene data, nagomba ndakubarire neza yuko nimba uri kurakenera kubandanya uhimbaza Imana, amavi, kandi nagomba ndakubwire nta kintu na kimwe kizova ku mavi kizokugira mubi. Oya, nta kintu kizova ku mavi wewe kizokugira mubi. Nagomba ndakubwire ngo ibyo nyene naho nyene niho hazogaragarira urukundo ukunda Kristo uririmbira. Urukundo nkunda Kristo, urukundo nkunda Kristo runtera guca bugufi kugira ngo ashire hejuru mu ngabire yiwe. Haleluya. Ngiye kurangiza mugabo ngomba kurangiza muri iki kibazo. Mbega zika ndirimbo mupfumiramwo mwazikuye? Zika ndirimbo mupfumiramwo mwazikuye he?
ndazi muranyanka mugabo nisinye namaze kwisinya zijya ndirimba muvumiramwo nizahe mwazikuye he beswa negire biroroshe cyane rwose kubona abaririmbyi basenga n'abadasenga biroroshe kuko ikintu cya mbere kibyorosha nuko indirimbo baririmba baguma bimura bagira uko bakwega ibyo abandi bakweze bashiraho bakwega ibyo abandi bakweze bashiraho bakwega bazana bashiraho hanyuma bagaca babwira ngo twe turakaza. Imana idufashe cyane. Nguma niyumvira icyiyumviro nanje nk'umwungere umunsi kuwa mbere kuwa Mungu wa mbere utangura umwaka nosigura muri Matayo 5 ku murongo wa 5 ikoraniro rigataha kuwa kabiri nkagaruka Matayo 5 ku murongo wa 5 kuwa gatatu nkagaruka Matayo 5 ku murongo wa 5 mwoca mutangura ngo erega burya twarazimiye ngo karabaye. Nagomba ndababwire ngo bakozi b'Imana baririmbye igikorwa cy'Imana ntigishobora gutandukana n'iyerekwa ntigishobora gutandukana n'iyerekwa ntigishobora gutandukana n'iyerekwa ntigishobora gutandukana n'iyerekwa ntigishobora gutandukana no guhishurirwa ntigishobora gutandukana no guhishurirwa. Muririmba mudahishurirwa nta buzima. Kuririmba hatari mwishurirwa nta buzima kandi hishurirwa ntiribaho mpamvu yera atabayeho. Niye migenderanire mufitaniye n'Imana ituma mpamvu yera adudubiza hanyuma yadudubiza ubuzima bukaremwa. Mwoba mutaburara ikibazo nza nibaza mwoba mutaburara none kuburara kwawe nk'ubuhimbaza vyasize biremye iki? Mwoba mutagwara none kugwara kwawe nk'ubuhimbaza vyagusigiye iki? Warahejeje amashure none nimbora yahejeje kandi ukabura ubuhimbaza wakoze iki? Vyagusigiye iki? Vyagusigiye iki? Vyagusigiye iki? Vyansigiye iki? Nk'umwungere iyo ngwaye hari izaburi nandika nkavuga ati Mana nasomye mu ijambo ryawe sanga uri kuragenda ukiza dore warakijije aba warakijije naba Mana ndumva ugukira gushoboka kuri jewe. Hanyuma navuga ijambo rifatanya no gukira nkumva nanje ndakize none nawe indirimbo ririmba ivahe? Biroroshe. Nahoraga nza kupumba amashimwe y'abandi narebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanje byapfuye bibaye waciye ukora iki? Abizuye nawe uriya yararirimbye mugabo avuga ati jewe hari ibyo yazuye Kristo hari ibyo yazuye muri jewe biriho ndabyumva ariko nawe hari ibyo yazuye none kutabiririmba kandi uhimbaza Imana kutabiririmba wabuze ikaramu yo kwandika none wabuze iki? Kubera yuko utazi kwandika ntaco waravuze abandi barabifata kuri audio
urafise nka audio 80. Oya nukubera abo muririmbana batazi gucuraranga neza. Bega murazi yuko indirimbo irimwe amavuta n'ivyuma bidakenewe. Murabizi biramaza kuba bako abo bimaza kuba ko mugire gutya. Mubisanzwe ibi vyuma nivyo guhenda kugira ngo birenga uruhogo, birenga umuhogo bimanuke. Ubundi zikiza ibikiza nibi bitarimwo. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. None kuri umuridere umaze kwandika zingahe? Erega uzosazira tuzokubwira ati ntaco wewe wivugisha ko ari umusitare mu gihe cyawe zanikaye. Haleluya. Uno munsi nagumye mpige ngabire nkiye kugabira aba baririmbyi bateguye igikorane mugabo mpwemu yararahejeje kuyima ndabagabirikaye n'ikaramu mu izina rya Yesu. Ndabagabirikaye n'ikaramu. Ndabagabirikaye n'ikaramu ikaye nini mupfaso. Ubu urampigira amafaranga akwiye n'ikaye nini hamwe n'ikaramu. Ubahe ikaramu yirabura, iyitukura hamwe n'iya rouge. Ikaramu izi zitatu, iyirabura, iya bleu n'iya rouge. Zuzuye zitarandikishwa. Na registre imeze neza yuzuye itarandikwamwo. Nagomba nababwira ikintu kimwe. Kuririmbira Imana ni igikorwa kigoye. Ni igikorwa kigoye gisaba ubwitonzi. Nagomba nababwire ngo Kayini n'Abeli bose bari abantu b'Imana kandi burya bari bakoze. Ndababwira uburyo bari bakoze. Bose bari bafashe ingingo yo gushikanira Imana kandi yaba Kayini aravuga ati reka ntore ku by'Imana yampa, n'Abeli aravuga ati reka ntore ku by'Imana yampa kugira ngo ndayishikanire, ariko bayishikanira ukutariko. Ijambo ry'Imana bama basoma mwanyumviye rivuga gute? Abama basoma Imana yaciye ibwira gute Kayini? Niwakora ibyiza ntuzokwemerwa. Mu yandi majambo haracari ibakwe ryo gukora ibyiza. Biracashoboka gukora ibyiza wowe Kayini, biracashoboka. Ariko ku nshuro imwe yonyene birashoboka kubikora nabi, ariko niwabikora nabi umenye ati biracashoboka ko shobora kubikora neza. Ariko ugafata ingingo yo gukora icyaha uzobuguye mu mutego. Imana idufashe cyane. Haleluya. Gukorera Imana, guhimbaza Imana birafise urutonde. Ngomba ngarukire ngaha, ngomba ngarukira. Ariko nagomba ndakubwire nta handi uzigera ukura ibyo ukwiye kuvuganiramwo n'Imana. Vugana nayo mu ijambo. Baririmbyi baridere mudasoma amajambo y'Imana. Babantu nabo bakora mu gikoni bitwa bamizisiye. Uno munsi naca nabisinye kabaye nyene nihevye. Babandi bakora mu gikoni hariya bitwa bamizisiye
ngo twebwe nta na kimwe ngo tuza kuza ngo duca dukubitako. Imana bababarire cyane gose. Ngo tuza ngo turazizi, ereka barazizi nyene. None ko atagishasha kirimwo ni yayindi yambonyi yayiteguye n'igihe yari mu gitanda yagumye afyonda kuragira nkuku isa yose muza gukubita arabizi ko atagishasha mufise. Imana idufashe cyane. Mugabo umunsi mpamvu yera yururutse mugatangura kuzana bya bihimbano bivanze azocabwira ati aha nsanze burya nkiri hasi kure cyane gose ndacari mbari ahubwo nkwiye gusenga kugira ngo Imana ikorora intoki zanje kugira ngo ndazipange neza bikunde. Imana idufashe cyane. Baririmbye namwe bacuraranze mwagabiwe ingabire nziza cyane. Ingabire nziza cyane. Jambo cy'Imana yambwira ngo Dawidi afashe inanga atanguye gucuraranga yarayivuza umwami bisigo hariya biriko biramukubita mu miserege ubwo nyene akabyuka akavuga ati bwa bundi nani ndakize. None uwo mujya wawe wibaza yuko umujya wawe wonyene aho naje no gikubita nkuko kigashwangarara. Mugabo harakenewe amavuta, harakenewe ubushobozi bwa mpwemu w'Imana buherekeza kwa kucwangarara uko ariko kose. Haleluya. Tugomba gusenga Imana. Ariko ibihimbano byanyu biva hehe? Biva kuri YouTube cyangwa biva kuri mpwemu? Nama niyumvira umunsi YouTube yamara umwaka idakoze hari amashengero yo kugara, hari abantu ingabire zabo zoba zihagaze umunsi bambonye bohagarika akazi, hari amakorale yofudika. Ego umunsi boheba gusenga ngo Imana izane bishasha. Umunsi umwe babajije mbonye bati mbega wewe wiyumvira indirimbo maze kuririmba n'izo uzoririmba wibaza ko zizoba zirimwo amavuta izizoba ziryoshe cyane gose ari zihe? Bati zo nzoririmba ni nziza cyane gose kandi wumva umenga izo yaririmbye ni nziza. None wewe ko atanimwe uraririmba wewe uzoririmba izihe? Izo nziza cyane zizopfa kandi wararahiye ko wowe udasenga. Gusenga ari bya pasitori, gusoma Bibiliya atari ibyawe ngo ntiwize teologiya. Dukurahe nirihe soko tuvomamwo kugira ngo turonke inkomezi zo gukora ivyo dukora uyu munsi. Ngomba gusenga Imana. Ariko ko twaje nta kindi cyatuzanye, turagomba gusa nuko Kristo agomba ko dusa kugira ngo dukore igikorwa c'Imana, igikorwa c'Imana kitarimwo umugayo ahubwo gikiza, hanyuma duce turinda ubugingo bwacu. Ndagomba gusenga Imana, ukaba ugomba ko dusengana nawe. Urahawe kazi, ukaba ugomba ko dusengana nawe. Ariko nagomba ndakubwira uburyo witwara nka Kristo bizobandanya kugaragaza gose icuri mu gikorwa ciwe.